Ubwami bw'ibikoko, intare, impyisi n'inkoko. Uyu munsi tugiye kuraba igice c'8, ndibaza igice c'indwi aho cyahereye mwese muravyibuka. Cyaheze impyisi bayikuye mu gasho bayibwira yuko bayihaye akazi ko gusukura imigende y'amazi. Uyu munsi tugiye kuraba igice c'8 citwa ishusho zitatu. Turibaza awe imyifata itatu, turibaza mbega impyisi yoba yarahavuye ikora akazi yari yahawe. Indwi ya mbere impyisi yakoze mu gashinyaguro awe mu kagaye, yambaye impuzu z'agaciro ariko igendagenda mu rushanga awe mu vyondo. Isukura imigende y'amazi ikoresheje umunwa wayo bwite. Impyisi ibona inkwavu zifata amashusho y'ivyo ikora byose. Inkwavu zaguma zikamera ivyo impyisi ikora. Ibikoko byose vyayiraba bitangaye biti. Ibikoko vyaguma bivuga, uwo si impyisi? Mbega uwo siwe yahoze yipfuza kuba umwami? Impyisi icayitangura kumva isoni, ariko muri izo soni imbuto yihinduka yatanguye gukura, yatanguye kumera. Ijoro rya gatatu impyisi yarushe n'ivu n'ivyondo yicara munsi y'igiti kinini c'umwembe ahantu hatuje. Intare ntoyi yayishitseko bw'ibikoko awe bitunguranye, yayishitseko itayiteguriye. Intare ntoyi iti, sinari niteze ko inkoko ari umunyabwenge gutyo. Yatsinze amatora, yongera iranagutsinda idakoresheje inkota, idakoresheje n'intambara. Impyisi yicaye iratwengana n'agashavu awe n'umubabaro mwinshi, iratwenga cane iti, niyumviriye ko ubuyobozi niyumviriye ko ubuyobozi buteye ubwoba buyobora abantu batiye ubwoba ibintu bikanganye, ariko niyo gukora ibikorwa vyiza. Intare ntoyi iramwegera iti, ntituracererwa cyane, turashobora guhinduka. Iryo joro abo babiri bamaranye amasaha menshi bibuka ivya kera, baganira ku bijanye na kazoza y'ico gisagara ca Vicagani. Impyisi bukeye ivyutse ntiyari nk'uko yahora, yari yahindutse. Yasavye uwundi murimo, gushaza parike y'igisagara awe, gukora igisagara neza, kugishiramwo ibipendezo. Kandi yaririmba ikora akazi. Impyisi yaguma iririmba yibereye ku kazi. Ibikoko birayishimagiza, birishima kuko vyabona ivyihinduka byari bigaragara ku mpyisi. Ariko nk'uko biri mu nkuru zose, iyo umuco ukayangana umwijima uca winjira mu gacerere. Mu mfuruka za kure z'ishamba rya Vicagani, imbwebwe, ibisiga n'inkokoma byari byacitse ku icumu. Inyuma yaho umugambi wabo upfuye awe umenyekanye, bisubira guhura. Imbwebwe iravuga mwijwi ryuzuye ukuyihora iti, impyisi ni umuhemu, inkoko ni indyarya, tubwirizwa guhinga umugambi mushasha. Kandi aho niho byatanguye gushinga umugwi witwa imigende y'umwiza. Mbega impyisi izoguma ari intahemuka ku nkoko, canke izosubira mu mwijima awe mu buyobe? Kandi ni akahe kaga uwo mugwi w'umugende w'umwiza uzozana mu gisagara? Uzozana akahe kaga? Reba igice c'9 citwa umuco wa nyuma. Ntucikwe n'umuco wa nyuma, turabe ivyo bikoko vyiko vyasubiye guhura kandi bikaba bitanguye kuvuga ko impyisi yabihemukiye. Mbega ivyo bikoko nivyo bigomba bitanguze akaga? Ntucikwe n'igice c'9 umuco wa nyuma. Ivyo bikoko bizanye iki? Ivyo bikoko bije kutwereka iki? Ivyo bikoko bije gukora iki muri ino nkuru yacu? Kuri ivyo rero ntucikwe n'igice c'9 citwa umuco wa nyuma. Turakubwira cyo ntiwibagire gukora subscribe, like na share, uzoba ukoze cyane.